Oni umuntu agira apfe arashobora kuvuga ati agira araga umuntu akamubwira ibintu n'ibi byazokora muvyo yambwiye byose nigeze kukwina yamusigiyenda kandi yamusigiye vaye nivyo kwina yagize urya munsi sinovyemera none mama nta mufisi cyo kwawanyu naba yakosheje gute kumubara n'ibintu bisanzwe yamaze gusaba paduka kumubarira vraiment nabo yishwe niki sangari wa genda dodore none wese muzi nanyi aho umuntu muzima bw'intu nkabige akunda umuntu mambira shikari gugatwagwa n'ishavu mugandi bisigura ko umuntu umwana shasi ndavyibaje ko tawe yamuroze. Every story matters. Hello guys, akunzi ba Steve nze komeze po meze neza. Mama wako twatuvuye ku maziko. Twatuvuye nako ku kaburi. Queen. 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 Mana ko yapfuye ariko sinigeze menya uko yapfuye baratubwiye ko yapfuye basi tujye kugira guhamba cyangwa mukiriyo nigeze tubwina kimwe hajya kumva niyo tutagenda tutaja kumuraba nta kimwe twari kumenya rero niyo mpamvu namutse kashfu kuba Queen amutwaka muganga yaravye Queen 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 nane di ko yapfuye mugamutigeze hasi mwatubwiye cyangwa murabwire Queen Kwese kumubwira gute zungeke kwiki Queen nane bakundanye basi bakundanye mbe mimi ndakubaza umuntu wabakundanye akamusura ujya musaba bibonye bakuvema ko bakundanye ho baramusubiza utujya munsi mugaye mbaye dine yamuhemukiye gute niyo musabye pardon none yamusabye pardon none ko tegeza mubabarira wabirabaho bibara umuntu ikosa bayagukoreye ukavuga ati cyo ushaka kumubabarira bivana amakosa wamubonye naba yakosheje gute kumubara n'ibintu bisanzwe yamaze gusaba paduka kumubabarira vraiment nabo yishwe niki nongya musimugiye azi bisoni yaciye yapfa igangwa niyo yamwishe nera gwaye kumusanzu shani igeze abimbwira vraiment nigeze bikubwira yasimbonye nkagwaye apfa nyene iki nirasi kumutigeza simuraje asanje murambwira tuze guhamba basi nawe yamwe no bivuga cumubwira Queen cindabireka kubikubwira wansere ko Queen aza guhamba muga Queen nako yamukunda Edi yamukunda mu biki kandi nako yavuga Edi yamusiginda none yamukundiye iyo ryanda siya nani siya Edi kuko ayiwe siya Edi nuko kwimana kwa yone kumusunya uryo zuka afsinda yiwe Queen ntavyarazi sanze ko ryanda yera Edi naze utweshe umuhungu wacu ryanda siwe kubera ange yapfa ceze nango ndayiwe nubyo ko ari yiwe kasiwe from ntajya muca umva mwabana na Edi gusa sajene cyenda kwa muri famille muri bakongomani gusa tuna Edi twakuriye mu Burundi twavuye tukiri abana batoya gusa murazi ko Edi yarafise undi mugore mugabo umugore nasanze ndamuzi warusanzwe kumuzi bo mugamuzo bafasha kubafasha tukakubafasha kumva abasengeze anje niyo bari soko abasengeze anje bapfa nabi ndabibona tuzobafasha from Queen nawe Queen kandi Queen atamukunda Edi igenda si ya Edi ndamugurumva ko yamuteye inda ariko cyemeze ko yamuteye cyemeze yagifise ko katavuze dagihari kandi urumva aje kumenya vuba naco yangana rero ko Edi yine kubimbwira Edi ntavyegeze ngo ko naco yampisha bya byose mimi oni umuntu agira apfe arashobora kuvuga ati agira araga umuntu akamubwira ibintu n'ibi byazokora muvyo yambwiye byose nigeze kukwina yamusigiyenda aho nimba biragoye kweli kandi yamusigiye vaye nivyo kwina yagize urya munsi sinovyemera none mama nta mufisi cyo kwawanyu bariho babinonye nca muri Kongo bo baragiye mugabo baje guhamba baraje bareka kuza guhamba umwana wawe kubera ko wemeye turakonsoma igitoro ushaka gusa turafata amamoto uvuze kugiye kutwereka Edi kandi urishiri ko yapfuye ni hehe basi na ukasukura ukasaho aho niho baba aha muri rupangu Sano nuvuze ko ra ninga Sangani wawe nakumva tarahera sangari wa genda dodore none wese muzi nanyi
mimi kandusha ni sawa mandekira niyo kurondera ashaka ivyo ambwiye musaza wanje yarakeneye ko muvugana shakiriki tante kagushusho ukara cyane ariko urashobora kunyumviriza reka gushaba ibintu wagize uriya musiyo gute nkagushavura yarashitse ariko mbabarira ariko muri umwanya ndashobora kubarondera kugira ngo hari icyo shaka kukubwira tante waciye bugufi ndamukine ndaciye bugufi vraiment imbere yawe mwana nubwo kwigira ntitukurusha si ibintu bwo kitara ntaco wakoze imana iguhezagira wateye kwanze amakosa yawe ndayazi ariko sinzi ko ushobora kunyumviriza hama nkakubwira sawa shakire shaka Edi inde Edi musheri wanje shaka Edi musaza wanje Edi nushaka kubona Linda mbe ndabajani yaje tujanye yaje abanga saba tugiye kwa banga kandi ndagusabye inyereka hari ndakwinginze nimba yo bari ngaho reka kumunyegeza ndazi naragukoshereje ariko mbabarira umunye Edi nushaka Linda nje kwambara ndakujani yaje sawa yo ubukoze from tumurindire rero none aho tugenda sihari amushikiwe ngo ntari ngaha none yari gutubwira basi ko aba ngaha reka kubwira ati reka tugutwara iyari ntibwingura kurihuta turindire amazu cyane katurindire namwe ngaratevye singaye kari abyarimo ndavuze ngo ingeso yayambara ngo tutware katurindire dutwara undi bimva nanameze neza tugende umunsi ndabona turayerera amaka imirimo yose ushaka kubimfashamo mpamvu najanye bwa muvyone mwe n'amaso yanyu none ego afise umugore n'abana babiri muratwiga umugore kwanza abayeho nabi nagomba ngo sigadandaza n'amavoka kubera iki basi mutoja kumufasha mimi umugore wa Edivima aragoye ntiyumva kubera twambwiye agende muri Kongo yaravyase ngo twomuroga none gasha yavyanse twe twomuroga n'umuti binisha umwana nawe tuzi twari tumuroga urya mugore tumuronzera kwiki mwaramubwiye jeyo twambwiye yavyanse basi muzomusaba soja abana nabo yoduha none twagerageje yavyanse ngo duha abana batari kumwe ntuzishegenda gute none ngazo twabashinga naye babumvisha canke muzomugirire muzomuhe kujya bango ngo mumuhe byatunga abana muzumfata mumuhereze umugabane mumuhe byatunga abana arazaje atungira muri Kongo ntaco tubuze from muri acu Kongo bafise byose azazomuha muri Kongo azogume ntaco tuzomugira natwe twari tubaye ubwa mbere none ko wavuye je twari naje kwiga mu Burundi bati yumva zize kuba kwa Mamdogo naje ngandi no mundi kwera amashuri ahamije nsuce ngenda muri Kongo ushaka kudacugenda nsura Bukavu none dushegenda bizigenda gute mbwa basi muramurukira ratio y'abana mukamuhana dukeye rimwe yamba si misi yose none kubera nese yavyiteye afise yawushikira hariho rega umuryango kandi munini ashikanye wabura bigoye bro none nk'ubu gasashe kuri nawe ntiyagenda kutwara ku bashinga ntahe bishobera he kode ama video yose arahari demeza ko kwine bagenda nari bakundanye none ivyo ndabivuze ivyinda navyo yarazi ko ayifise mugihe ndakayoga bivuge ushaka kuvyemera bizogora none edamaze mugihe kinara gutapfuye ntabwo zitatu ziheze pfuye ntiyagwaye nk'indwi zibiri nirumva meze biratarimo Nivyo bizoca bingora tuzovugana abafamiye kandi batamuzi canke uzofumira famiye ndaza kuramvugane nabo ndabumvisha ndabinye uzumve ingene bambwira kwango kwina niyo kumweshera waje imbere y'amakamera yemeze ko afite hafi se bro ko mimi yo namubeshera kubera biva ivyagiye kwine kuvuga mse cumva ndamwazi umugasi yayishedi mugabo
wanasanga mwishantera ubwoba kubera iki none mimi ndakwaza ibyo ga musi n'ubyibuka vrema aho umuntu muzima bw'intu nkabige akunda umuntu mambira shika ariko ugatwagwa n'ishavu mugandi bisigura ko umuntu umwanga shasi ndavyibaza ko tawe yamuroze oya nakwine wayo muroga vrema je sindavyiza ko yo muroga ukakumvuga ute kandi ari umugenzi wawe no sibona ko namushigikira gaburumva hajya kuroga rega n'ikintu kigoye ufata umuntu nyine gukura muroga kwa ni ikintu kigoye utamenyereye uburozi kandi urumva niyo nyari kuturondera mbeshe biki umva byari gukunda nuko bivuga n'umuryango kwanza ngene babivuga ico babivugako saka zovyanga nazo mbona nabi kwanza ari ntabyo tufitaniye nawe ndako muvugira none zogerageza iminda muvugira uzogerageza umuvugire umunsi ndaza kugerageza ndabwira abo muhira vuga ati basi ni munamufasha kwa ko kini ahora yiga wo agize azokenera gusubira ku ishuri avyaye tuzavugana nawe nca ndabahinyisha umwebwe sawa hatugezaho nzokondera ikindi gihe numva vyawe nakwine aho bigeze nzokubwira abakunzi ba STV mafoto dukikirana ndabakunda cyane Imana nyibahezagira Every story matters.